umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yaragiranye inama n'abatowe mu nzego z'intango hamwe n'abarongozi butandukanye muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura ku igenekerezo rya 19 ruhuhumu no mwaka kugira ngo baganire ibijanye n'iterambere n'umutekano. Mu ijambo yashikirije Nyeniteka Sinzohagera yabanje kubipfuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2021 acarakeza abatowe bose muri iyo ntara mu matora y'ibihumbi 2020. Yabahamagariye kubungabunga amahoro n'umutekano, yongera asaba abajejwe intwaro guhagarika ivyumba vy'amasengesho bitazwi narirya abenegihugu bamwe batakija kwivuza kwa muganga kuko ariho bibaza ko bashobora gukirira ingwara. Umukuru w'inama nkenguzamateka yarabahaye n'izindi impanuro zijanye no kwirinda guharika no gucikiza, kutanywa inzoga zibujijwe n'amategeko, kubaka ibiro vy'abakuru b'imitumba, kwitaho indero yo gwaruka mu mashure n'ibindi. Hanagira asabe nyakwa mustanteri uheru no munsi ibintu byitwa ivyumba vy'amasengesho mu bifute muri no komine no muri ntara nyakwa amatara. Ivyumba vy'amasengesho mu bifute aho muzofata bavuga ngo mu vyumba vy'amasengesho mufunge mubohe bakeneye gusenga bagende masengero azwi n'amategeko mu mihana y'abantu saho gusengera naho kuryama abantu bagenda bakinyegeza ngo barungitse ngo bagenda kwiga ngo ivyo kuvugishwa muri Kongo naho barungitse mu kirobere bakaca baza ngo bariko barasenga. Ndi umupasitori abantu bavuga ati none pasitori yaguye. Ibintu byose bifise urutonde abakeneye gusenga ntibagende ku nsengero zabo basengere hajya. Ivyo byo mu mihana guhera ku mvo z'igihugu ku neza y'igihugu n'abenegihugu ivyo nibihagarare. Abisaba abajejwe intwaro ku mutumba banyumba 10 aho bazofatira ivyo vyumba vy'amasengesho ari uharongoye nabo bazashobora gutwara. Ugenda usigure ingene ku mutumba iwawe inzu ya kanaka bagize urusengero atarupapuro mustanteri yatanze yuko abantu hari urusengero. Nyeniteka Sinzohagera yasavye abatowe mu nzego z'intango kwama bahagararira ineza y'abenegihugu no kwama babagendera kugira ngo bamenye ibibazo n'ingorane bafise. Imvukira za komine Kanyosha nazo yazimirije kwama zishigikira abenegihugu baho zivuka mu bikorwa vy'iterambere. Bivuze yuko imvukira zitahura akamaro kazo mu guteza imbere imitumba tuvukako. Ibyo tubitahure n'abandi baza kuduteza imbere ni twebwe nyene. Iterambere n'intambara ni ngombwa ngo tugwane kandi turashoboye. None niba tugenda kubaka izindi ntara twonanirwa gute kubaka aho tuvuka? Tugenda ngaho tugakora tugataha iwacu ugasanga iwacu niko turahateza imbere, ntibishoboka. Ni ngombwa ngo aho tuvuka tuhateze imbere. Namwe ndabatumirire ndongozi twatuye ku mitumba muhamagare imvukira zanyu. Mu bibazo n'imyitwariko vyashikijwe n'abitavye iyo nama harimo gusaba ko amabarabara n'ibiraro bimwe bihuza amakomine yo mu ntara ya Bujumbura vyosanurwa, kuronswa umuyaga nkuba wa Regideso aho utaraboneka, kugarukana mu minwe ya leta amatongo yihagiwe n'abenegihugu, gushinga imbibe hagati y'igisagara ca Bujumbura n'intara ya Bujumbura n'ibindi.